hayi bantu banje muraho mumeze neza muguwe neza aho muri naho muherereye. So welcome to Darna TV kandi uno munsi nubashaka tuvugana kuri jalousie. Jalousie ba mubuzi, jalousie ba cyane mu bakobwa. Hari jalousie iteye ubwoba, hari jalousie iteye ubwoba, hari jalousie iteye ubwoba ituma abantu babiheba, hari jalousie iteye ubwoba ituma abantu babivamo, hari jalousie iteye ubwoba ituma abantu bamwe basubizwa inyuma kandi bari bafite talent, hari jalousie iteye ubwoba ituma abantu bamwe biyahura abandi bakaja mu bibazo bijanye n'ubugwaya bwo mu mutwe kubera jalousie. So stay here kuri Darna TV tukivugane ko tukiya. Welcome to my YouTube channel. Umuntu wese igihe Imana yamurema iramuha talent, iyi canke iriya Imana ikamuha ububasha, Imana igashira muri we ubushobozi bwo gushobora gukora ikintu. Rero hari igihe ushobora gusanga muhuriye muri ico kintu muri abantu babiri batatu bari batanu batandukanye, ugasanga swati mwese muri abaririmbyi, swati mwese muri abajournaliste canke mwese muri aba influenceur canke mwese muri abantu batandukanye, kandi umwe wese afise umugisha wiwe muri ico kintu. Ariko haragaragara jalousie defana je windengera. Haragaragara jalousie kubyo bwuko n'umuntu ashobora kukurondera yumva ashaka wewe kugira ngo aguha akazi, n'umuntu ashobora kukurondera ashaka wewe kugira ngo ashobore kugufasha gutera imbere, ugasanga bariko baragushira ko mana ibintu na wewe kandi abantu bari creative mu kono n'izina ry'umuntu, abantu bari creative mu kono n'ubuzima bw'umuntu, abantu bari creative, ugasanga umuntu ariko gushaka ibintu nawe ubwi wawe ushobora bikurengera mu bavuga ati no nivyo byabaye ryari nije nabikoze. Baramaze kuvuga ikintu wewe nyene ukumva utangaye ukavuga ati ibi bintu nibiki vyagenze gute, uwo ni jewe canke n'umundi. Rero uno munsi mvatse kuvugana ico jalousie ivako kugira ngo wewe muntu ufise jalousie umve ko ari ubugwayi, hama nawe bagirira jalousie ubabarira uwo muntu kubera ko nawe siwe ubugwayi afise. Reka rero ndakubwire abantu bafise jalousie ko ngene bameze, kuko hari igihe usanga nawe ushaka ufise jalousie mugabo utabizi cyangwa ugasanga ubona bagirira jalousie kibaza ngo jalousie ntakiboneke. So ibintu byerekana nafise jalousie cyambere ni ba bantu bagerageza kwikompara n'abandi. Yama ari muriza bijya nanje nari kubikora, bijya je no bigira neza gusumba, yama ari muriza hajya ahantu hari habereye jewe, yama umva agerageza kwerekana yuko ivyo abandi bakoze byari kuba bimeze neza iyo abari we yabikoze, yama agerageza kwerekana ko yama ari misi yose mu buzima bw'abandi, yama ari mu buzima bw'abandi, amagerageza kumenya nakari mu biki nakari kwa kuriki kandi abimenye ni wa muntu atanezererwa iterambere rye wundi, ni wa muntu misi yose yamafise remarque kandi mbi agira ku kintu wundi muntu yakoze, ni wa muntu yama ari muri kote negatif mu bintu vyose, naho umuntu aba yakoze ikintu ciza twese twashimye uburundi bwose bwashimye, we waguma arondera akantu kabi kabayemwo. Kenshi abo bantu baba bafise ama jalousie bavyavuye ku bintu bitatu. Icambere hariho manque d'affection, uwo muntu aba atigeze akundwa kiri umwana canke uwo muntu aba atigeze aronka novuga famille yimwegeranya, famille mukunda, aba yarigeze kuba yaragize rejection quelque part, aba yarigeze kuba yarakorewe ikintu camutumye babara agacakurana inzigo ku iterambere ry'abandi, agacakurana inzigo kumererwa neza kw'abandi, agacakurana umutima mubi kukungena uwundi muntu aba ariko aratera imbere. Kesho abo bantu bafise ama jalousie ni ba bantu bama barondera kumenya ikintu umuntu ariko arakora kugira ngo bagikritike, kugira ngo bakivuge ko nabi. Ugasanga ni wa muntu yamari muri yaguze umuduga ngo basubye ngo niwugezweho, yase wagezweho, yaba yaguze uniho yankanga ngo kajya yama minimiza umunezero w'abandi, umuntu agaposta narose contrat hana byagenze uko ngo bijya nibisanzwe ngo bijya n'abandi barabironka, yamabona yuko ibindi bintu abantu bakoze n'ibintu bisanzwe uretse ibyo we yakoze, yamagerageza kwereka abandi bantu ko atakintu na kimwe ko barashika ko kubuzima, malgré que isi yose biri kwira ba applaudize vuga ati abantu bako barakora, we yamabereka yuko nta na kimwe bari, yamabereka yuko nta na kimwe bashoboye, yamayerekana iterambere ry'abandi ko ari ikintu gito cyane ku buzima bwiwe. Jalousie ni ingwara mbi cyane, kuko iyo umuntu afise jalousie ikibabaje gusumba nuko uwo muntu ntango uvashiramwe mu gukora, tellement que umwanya we awushira cyane mu gutratika abandi, tellement que umwanya we awushira cyane mu kuraba ubuzima bw'abandi, à un certain moment aribagira nawo ubuzima bwiwe, ugasanga yama niko kazi kiwe nakari muri ibi nakari muri ibi nakari muri ibi nakari muri ibi. Kandi umuntu afise jalousie n'umuntu aba ari afise umutima mubi, yamari aigri, yamashavuye, ntigera ryoherwa, ntigera gira umunezero, yamabona kubera kujya yanteranye imbere bijya vyari bibereye jewe, kubera kujya yakoze ikinya nije nari kugikora, yamagerageza kubona ko ibintu vyose ashobora kubikora. Rero
kenshi turabantuwe n'abantu bafite jalousie b'abagenzi b'inshuti. Rero hariho ibintu bisigaye bihari jewe bimbihira bishisha cyane. Jalousie iri mu bakobwa irarenze kuko igeze ahantu bakora n'ibintu bidakogwa kugira ngo iterambere ry'ubundi ntirigende imbere. Hari confession anonyme naronse iyo confession yavuga ukungene umwana w'umukobwa yabaye approché n'umuhungu amubwira ati je shaka guha akazi naka. Uwo mwana w'umukobwa aramubwira ati ujya uramuzi, ujya se umuntu muzima ntashazo kumarira nta bintu birebire, atangura kwidandaza wewe jewe ngize nuku aha no gukorera ibi nibi baje kumurondera kugira kandi umukobwa ari umugenzi we mpfamfe. Iyo anonyme ndarabona ko yari umuhungu ukora umugabo akora avuga ati je vyarambabaje ko namwegereye nk'umugenzi wiwe nzi yuko tugira tubikorana. Ariko icambye nuko muri iyo anonyme fandofa umuhungu yaregereye umukobwa yarakeneye ko bakorana barakorana kandi business yabo yagenze neza cyane. Sinzi uzavuga amazina akora ni anonyme nyene, ni anonyme nabo baba bambwiye amazina. Ariko ikintu vyanyigije vyatumye ngira n'iyi video, sabantu bose ubona bagukomera amashiko iterambere ryawe babaryohewe n'iterambere ryawe. Sabantu bose ubona uno munsi bariko bararyoherwa batamba batwenga kubera ikintu wakoze ngo nuko baba baryohewe. Benshi barifuza kuba mu kibanza urimo kandi benshi babishaka nuko gusimana itabibahaye. Ikindi kintu naco tube tureka kwereka ama success yacu abo twita abagenzi, tube tureka kwereka ama success yacu abo twita ababesti, tube tureka kwereka ama success yacu surtout abakobwa parce que muratwengeranira mukagendana ariko musu ugasanga inyuma ya vyose ni waje kukwararaza, inyuma ya vyose ni waje kuvuga nabi, inyuma ya vyose ni waje kukugerira imiryango y'abagomba, ni waje kugura imiryango y'abagomba guhezagira. Abakobwa hagati yacu turabeshanya cyane, abakobwa hagati yacu turarenza, abakobwa hagati yacu ntitwifurizanye neza, abakobwa hagati yacu turafitaniye amajalousie. Basha birababaje kwicarana n'umuntu ariko aravuga nabi umuntu wababonanye kare kuri Snap bako barasangira. Birababaje kwicarana n'umuntu akaza kukubwira ukungene umuntu yiyumviriye kumutumira mu kintu runaka yagisuzuguye ko ari kumwishimako. Parce que wundi muntu yamutumiye n'urukundo, yamutumiye n'umutima mwiza, yamutumiye kubera ko yabona ko ari umugenzi, mais après uwo muntu agaciza kukubwira ariko arakwiyereka, ashaka kwerekana ko afite amafaranga, yashaka guhisha malheur yiwe, sinzi ibindi vyose. Mwe nako ndavuga vya jalousie, ugasanga umuntu ugomba kumwereka umunezero wawe, ugasanga umuntu ugomba gusharinga nawe umwanya mwiza, ariko uwo muntu akaba ariko abifata nabi, uwo muntu akaba ariko arashaka kukwerekana ko rukwishima kubera iki agufitiye jalousie. Peut-être nawe yagomba gukora ivyo wakoze, peut-être nawe yagomba gushika aho washitse, peut-être nawe yagomba kuba ico wewe uri no munsi, peut-être nawe yagomba kugira success nk'iyo ufise, ariko hakukunezerererwa mu kurindira yuko umugisha we umushikira. Agaca yumva yuko yokonona, agaca yumva yuko yokuvuga nabi, agaca yumva yuko yokononera izina, agaca yumva yokononera abantu uko bakwiyumvira nuko bakubona. Birababaje ingene uno munsi tugenda mu mariage kugira après tuze gukritika urukundo rw'abantu. Birababaje ingene uno munsi umugenzi washobora kubaza impuzu ibona gute ni sawa pour après ubwira uvuge ngo era babijya binyonyoni vyiwe biraboneka biraboneka mais bon ngo era bingene ngo bijya bintu vyo kandi mwajanye wamutoje kandi yakwizeye nk'umugenzi uga kubera jalousie umufitiye ko utaragira mariage ugasanga uriko uragenda konona izina giwe ugasanga uriko uragenda kumwononera impande y'abantu. Birababaje ingene ushobora kuza yizeye talent y'umugenzi wawe ariko ukumva yuko woja kumucafuza, ukumva yuko woja kumwononera izina just kubera jalousie umufitiye. Ariko no musumva ashaka kuvuga iki kintu nukuri ko Imana nta muntu atwara umugisha wundi. Dushobora gutwara umugisha w'ujya muntu ngo nuko bamwononye izina, dushobora gutwara ikibanza ciwe ngo nuko bamututse, kandi naho wogitwara ntuzokirambamwe, kandi naho wogitwara si kubera bamututse, ni kubera ko Imana hari ikintu ishaka kukwigisha. Kenshi mu buzima tureka gutera imbere kubera ko twicara ku migisha y'abandi atari iwacu. Ugasanga umuntu afite akazi keza kubera yakaronse kubera gutukisha abandi, kubera kwirukanisha abandi, yaruzuma ronka izo promotion, mugani wa muntu yamashavuye nta munezero afise kubera iki ntiyabishize ko ku nguvu ziwe, ntaryoherewe success iwe kubera si yiwe yayivye abandi. Ugasanga uri wa muntu uricaye mu rugo urazi yuko warugiyemo kubera wavuze nabo umugenzi wawe canke uwundi, ugasanga uri mu kibanza c'umuntu nawe urazi ko atari ici wawe, ukabiburanamwe amahoro, ukabiburanamwe ibina biriya. Nabivuze mu ntango, urafise ahantu urwaye, urafise igikomere quelque part, nabivuze turafise ibikomere bituma abantu bamera nabi, ariko wa muntu we uzobona nawe ko barakujaluza, ntucike intege, ntucike intege. Hari impamvu bariko barakujaruza, nuko ufise itarajya kare kabamena amaso, nuko ricacamwa n'ubose bacako bagatera amabuye kandi nabari biti vyumye. Hari impamvu bakujaruza, nuko muri wewe hari ico bari bifuza kugira batari bafise. Hari impamvu bakujaruza, nuko muri wewe hari itunga bo badafise.
tekana gumiza umutima hamwe ivyo bariko baragutwara ubareke babitware ariko umenye igihe c'Imana nicagera uzishurwa uzoshirwa mu kibanza ubereye we gusa gumana ubuntu kuko hari igihe abantu batugira jalousie natwe tugasha duta ubuntu ugasanga umutuka ugiye hose uramuvuga ugiye hose hari n'ababagira ku bapfumu hari n'abaja kubarogesha ivyo kurogesha vyo n'ibindi bintu mbega hagiye urogesheje umuntu wunguka iki amen uhayishana nk'umuntu agapfa wunguka iki ubuzima bwiwe ntabwo utwara nta kintu na kimwe uza kuronka jalousie gusa n'umutima mubi peut-être n'indoto mbirone ntakagire mugira je numva umengo nubaza abantu batanga amashano kubera jalousie cyangwa kubera ikindi kintu umuntu yivyariye umwana arakuze ufise jalousie kubera taramuvyara ugacumikira umwana canke umuntu ngo yarigiririye mariage ugacugenda ngo naenda kumufunga kizazi canke umuntu nunu ubwo bubasha mufise ubwo bubasha mwihaye mwizina rya Yesu buhere Imana ibagirire ngo kubera murarushe jalousie iriko iratuma ingo zisambuka jalousie iriko iratuma abantu bicana jalousie iriko iratuma imiryango itakivugana jalousie iriko iratuma abantu bameze nabi mugasi bishasha no muri Bibiliya biri ariko hari igihe jalousie bakugirira naho nagira nshike iyo bavukana na Yosefu batari kumugira jalousie ku rukundo rwa se ngo bamute muri citerne atogwe adandazwe muri Egiputa ntiyari gushika muri Egiputa ngo abumwami so maybe they think yuko akora kugirira nabi ariko iyo jalousie akora kugirira no munsi ishobora kugushika nahantu nawe utaruzi yuko woshitse iyo jalousie akora kugirira no munsi ishobora kugufasha gushikira ikintu nawe utaruzi yuko washize ico kibi ariko barakwifuriza kubera jalousie Imana ishobora kugihindura mwiciza ntugahindura umutima wawe mwiza kubera abantu bakugiriye jalousie ntugahindura imibereho yawe mwiza kubera abantu bakugiriye jalousie gumaho nyene wihanganye igihe cawe nicagera Imana izoguhetsagira Imana izokugirira neza hama wa muntu nawe ugira jalousie Imana ikubabarire kubera urarushe gutabare Imana ikubabarire kubera urarushe gutabare iyi video itegeza kuba ngufi kuko ndayumvira bibaye n'ibintu narimvuyemo so thank you for watching this. Welcome again kuri Darna TV. Imana ibahezagire ibagire neza. I love you so much. Naho ugaruka.